Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanya mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuriye mbonesha kure iyo muhuza TV. Ndagwaye ikaze aho woba uherereye hose muri uyu mwanya amakuru agezweho twabatunganirije raza kugaruka mu gisata ca politike. Reka ntangure nkuramutsa kandi ngo akaza woba uherereye hose waba dukurikiye uri mu Burundi waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure nuze gucikwa rero nibi bigezweho. Hari byinshi rero biba bibandanya kuvugwa cyane mu butegetsi, hari biri muri CNDDFDD, hari navyo tuza kugaruka ko hari uruyeri inyinyurana no gucengana bibera mu butegetsi. Abanyagihugu babonye abategetsi bari hamwe bakabumva ivyo bavuga bibaza ko ari abantu bama bakorana bumvikana. Ni gake abanyagihugu bamenya inyinyurana riba hagati y'abategetsi na cane abo bita ibihangange muri CNDDFDD. Bamwe bose bagerageza gukoresha ingufu zose zishoboka ngo bashikire inyungu zabo. Tugiye kubagezaho vyinshi biri muri uyo umugambwe n'ibintu bidasanzwe, benshi bakabandanya kuvyibaza ko ese ngo vyoba biriko biragana he. Nuze gucikwa iyi nkuru turaza kuyigarukako. Hari iciswe muchezo wa ndani naco turaza kukigaruka ko muri aya makuru. Vyona kuri subscribe canke sabone ni butari wafyondako ibukene kubisangiza abagenza kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Eka aya makuru yacu tuyatangurire ku ntahi ya generale Nabindika. Mu mwaka wa 2009 harasohotse amaraporo menshi yavuga ububisha butandukanye n'ivyaha bijanye n'ivy'ubutunzi. Ayo maraporo yaguma songa Agatoke Adolphe Nshimirimana, Alenge mu Bunyoni na Gervais Indirakobuca nk'abari kwisonga ry'ivyo vyaha. Mu gihe rero yari amaze igihe kitari gito yihoza iyo raporo, President Nkurunziza yarahavuye arifatira ingingo yo kubikora ko mu mpijo acategura kubogoza Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vy'igendereza SNR. Nyuma y'amasengesho yakoze umunsi wose no Petero Nkurunziza yibira akabanga umuhanuzi wiwe mu vyo gusenga ni Alexis Bareke bavuge amumenyesha mugambi wo kubogoza ico gihangange mu butegetsi. Uwo nawe ubwo ni Bareke bavugwe yabibonyemwo nyabona karyo ko gusubiza hamwe na Adolphe Nshimirimana atacana waka kubera ukuntu Bareke bavuge yaguma yivanga mu vy'amasoko ya leta. Bareke bavuge niko kwibira akabanga Adolphe kajanye n'umugambi wa Nkurunziza. Adolphe yavyumvise Ishavu riraniga kuko yabibonyemwo gwemukirwa bikomeye, bararahira ararenga ko uwupfa we agiye gupfa. Umushinga amateka Muhammad Rukara maze kumva ivyo Adolphe yagenda arahiga mu rugendo bajanyemwo mu gihugu ca Sudani, byamuteye ubwo baca yihutira kubimenyesha Petero Nkurunziza. Gutyo Nkurunziza yaciye hagarika umugambi wo kubogoza Adolphe Nshimirimana. Mu mwaka wa 2010 tubandanya nta ya generale Nabindika, Petero Nkurunziza yarasubiye yarategura gukura Adolphe Nshimirimana mayeri akomeye cane. Ateguye kugena Gaudence Ndayizeye mu mabanga y'umushikiriza amanza mukuru wa Republika, mu gihe Gaudence yarazwi umukozi w'ubutungane adatamikwa ijambo kandi adatinya gufata ingingo ibereye. Ntumbero y'iryo genwa kwari ugufata mu maguru masha Adolphe Nshimirimana na Alenge mu Bunyoni bagatabwa mu mvuto. Mushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe ari Ansire nta kaburimvo byaramushimishije cyane kubona yizerwa agakorana igikorwa cibanga n'umukuru w'igihugu. Ariko ayo makuru ntiyatevye gushikira byabihangange Adolphe Nshimirimana, Alenge mu Bunyoni na Gervais Indirakobuca baca batangura kwihereranya mwazangabo zahoze zigwana muri FDD, bazibwira ko igenwa rya Gaudence Ndayizera ari umugambi ugayitse w'umushikiranganje Ansire nta kaburimvo wo gupfunga intwazangabo zose zahoze muri CNDDFDD. Bose rero bamenyesha ko umushikiranganje umutuzikazi vyariko abikora umukuru w'igihugu atabizi. Reveriyano Ndikuriyo yaciye yarongikwa gusigurira abakenguza amateka umugambi mubi kugira abakenguza amateka baturuka muri CNDDFDD baze banke kwemera iryo genero ya Gaudence Ndayizeye. Inyuma yaho Generale Nshimirimana na Generale Bunyoni barasavye umubonano umukuru w'igihugu, nawe arawubaha abakirira ingozi. Barahejeje baramwereka ko ariko afata inzira inyerera.
shobora kumushikana habi nawe abeshura ko umugambi mubi w'umushikiranganje w'ubutungane atawe yarazi aca nabemerera ko agiye kuhagarika ariko inyuma y'uwo mubonano cuka cagumye kimeze nabi muri gitugutu 2011 Petero Nkurunziza yarateguye amasengesho kukirimba iwe ibujumbura yatuberamwo afise Petero rya generale bose vyabihangange bibiri ari wa Adolphe Nshimirimana na Alengiye Bunyoni baca barabuza bahoze muri FDD kwitaba ayo masengesho bagira ko barabumvira Alexis Bareke bavuge yari yasubiye gucudikana Adolphe Nshimirimana yihweje ivyo bintu abona birateye ubwoba niho yahanura Petero Nkurunziza ko yotegura akaryo ko kwakira ivyo bihangange bibiri bakaganira haciye iminsi mikeya Petero Nkurunziza yahavuye abakira mu ngoro y'Igitega bakorana inama ndende kuva isaha 2 z'ijoro gushika isaha 8 z'ijoro nama yarangiye bafunditse ko watangiye ngo ihambaye nimwe yosubira gufatwa ivyo bihangange bitayizi ari nayo mpamvu General Bunyoni yategerezwa guca hagenwa amabanga y'umuyobozi mwishikira biro vy'umukuru w'igihugu ni chef du cabinet civil du président kugira kurikirane ingingo zose. Nguryo Bunyoni yagenwe muri ayo mabanga adasanzwe amaze kuyageramwo General Bunyoni ntiyakoze ivyo gukurikirana ingingo gusa ahubwo niwe yaciye afata ibintu vyose mu minwe ku buryo n'abarongoye umugambwe CNDDFDD vyari bisigaye bagora rwose gushikira umukuru w'igihugu igihe cyose basavye umubonano kwa Petero Nkurunziza babishura ko boja kubonana na vya bihangange bibiri kubera kubura uko bagira barongoye umugambwe bahavuye bitura abandi ba generali bahoze bagwana muri FDD ngo babafashe guhindura ibyo bintu kama rero kakiriwe neza cyane kuko aba generali bahoze muri FDD nabo nyene Ishavu riraniga barevye akagagazo kavya bihangange bibiri tugeze mu mwaka 2014 ivy'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nivyo bivurwa mu gihugu cose benshi mu ntwazangabo niho bamenyesha Pascal Nyabenda ko batiteguriye kurwana n'abatemera ikiringo ca gatatu kandi ko batarota bemera ko Nkurunziza asubira kurongora igihugu ari kumwe n'akakarwi kiwe mu ncamake bagize bati niba hobaho kwihanganira na gato ikiringo ca gatatu Nkurunziza azobanza kwerekana ko byo kuri ashoboye kwihagarara ko akagira icahinduye mu kungene igihugu gitwawe na cyane mu kwikura ku kakarwi ka Adolphe Nshimirimana na Alengiye Bunyoni Pascal Nyabenda yagiye kwemera ko ibintu vyakomeye ari uko yiyumviye amajambo nkayo nyene mu kanwa k'umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto General Prime Niyongabo bigeze ngaho yaciye yubahuka guhamagara umukuru w'igihugu muri gitugutu 2014 niho hatangura imibonano hagati ya bamwe mu bagenerale bahoze barwana muri CNDDFDD bavugana ku bijanye n'ikiringo ca gatatu badashimika rwose ku vy'amategeko avuga ahubwo baraba ingene bo kwikura kw'amabi yegekwa ku bategetsi bose ba CNDDFDD mu gihe agiye arakorwa n'akarwi gato cane ka vya bihangange twamaze kuvuga kuwa 20 Munyonyo 2014 niho imbere y'abaserukira inzego zitandukanye z'umutekano banzangabo 13 zifise ipete rya generale zahoze muri CNDDFDD zashira umukono ku ikete rigenewe General Nshimirimana na General Bunyoni igopiga habwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza iryo kete ryavuga cane bijanye n'inyefato n'ibikorwa bibi vyaranze kakarwi k'ibihangange bibiri kuva bakiri ku rugamba ingaruka mbi z'ivyo bakora ku banyagihugu rikarangiza rivuga ko cyubutirwa ru gukura mu mabanga ivyo bihangange iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana imbere ya General Adolphe Nshimirimana mu gihe General Bunyoni we ari yavyiketsa ca arondera icitwazo cyo kuja gusinyisha ikete ryihuta ingoza aho umukuru w'igihugu yarari abashize umukono kuri iryo kete n'intwanzangabo z'ipeti rya generali zikurikira Godefroid Bizimana batazira Verema canke Vurumayi ari Prime Niyonga batazira Ngabo Javendera ko buce batazira Ndakugarika Ildefonse Barorema batazira Kikongo Odase Ndumuhisi batazira Goliati Maurice Mbonimpa Sidore ndiho kubgaye batazira Nakubade Evariste Tondayishime batazira Neva Miburo Manuel batazira Komateri Tasiye n'ivy'inyeretse hari Gabriel Nizigama batazira Tibiya hari Etienne Ntakarutimana batazira Steven na Guillaume Nabindika Nikete rero ryahagaritse umutima bikomeye umukuru w'igihugu ku buryo yahavuye yemera ivyo ariko arasabwa kuwa 28 Munyonyo 2014 biro kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa francophonie yabereye muri Senegal uca agenda
yakoranije kuwa 27 Munyonyo 2014 ka karwi ka Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni baca bahuriza ku bintu bibiri bihambaye mukuru w'igihugu yategerezwa gushira mu ngiro. Icambere nuko bogoza ivyo bihangange bibiri, yongeye ko n'abayobozi bishikira bajejwe igisirikare n'igipolisi mu biro vy'umukuru w'igihugu, no kuvuga Evariste Ndayishimiye nawe nyene Guillaume Ntabindika. Hari kutitandukanya n'ivyo bihangange bibiri mu gihe amakosa bahagirizwa bari bayasangiye n'umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe. Ingingo rero zarafashwe, bamwe bariruhutsa abandi zibatera koba, abandi nabo bibaha gukekeranya. Haciye indwi zibiri gusa wa mu rw'intwazangabo 13 waciye usambuka, wa mbere yavuye mu bandi agasubira kwiyegereza vya bihangange bibiri ninda kugarika kuko yatewe ubwoba ngo ariko yishinga abantu atavyaha bagira mu gihe we yari yuzuye amakosa menshi. Izindi ntwazagabo zahavuye zemererwa amahera, abandi ibiti bikomeye, abandi batwarwa n'amacakubiri y'ivy'intara n'ibindi, baca barahinduka batangura gushigikira ikiringo ca gatatu iruhande ya Nshimirimana na Bunyoni. Ntwazagabo z'ipeti ya general zimaze gushigikira ikiringo ca gatatu, abarongoye umugambwe CNDDFDD bahavuye bagondozwa bafata iyo nzira nyene. Iyo nkuru rero ukaba yariri mu rurimi rw'igifaransa mu izina ry'umutwe comment les officiers généraux ex-FDD et le SNR sont entrés dans la danse du troisième mandat, les cartes sous table. Bagenzi, buryo ubutegetsi bubiramwe ibintu vyinshi, biragira naho abari mu butegetsi barondera gukoresha societe civile mu nyungu zitavuzwe, bigasaba bamwe bose kwama barikanuye. Biriko biraba mu butegetsi bwa Ndayishimiye fise n'imizi mu vyabaye ico gihe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ubutegetsi bwari bugabuyemwo bamushigikiye n'abandi biyorobeka cane bamwereka ko bamushigikiye ariko bamurwaniriza indani gore mucezo wa ndani. Hari abandi batari bamushigikiye ariko bahavuye bafatanya n'ubusuma bwabahaye amatungo atagira urugero, bongera bafatwa n'urwanko bafitiye hamwe mu Barundi. Ariko abanka Bunyoni n'akarwi kiwe bagumye bamwanka, kandi nawe yagumye azi ko bamwanka. Izo mpande zagumye zibanye gutyo zankana ariko zikorana. Ndayishimiye rero ngo afashe ubutegetsi nyuma y'urupfu giturumbuka rwa Nkurunziza, kibazo cagumye kwa kundi. Ubutegetsi bwagumye busangiwe n'abakeba bankana urunuka, n'uyu munsi birabandanya naho Bunyoni yigejwe nyuma gato co kimwe n'abandi bifatanije n'amaronko ntawuzi iyo inyunyurana ryoba rizogarukira. Ivyo byose tubihejeje, reka tubagezeho n'intahe igaruka ku vyabaye muri 2010. Pacifique rinahazwe ku rubuga rwiwe yashimikiye kuri iyo nkuru, avuga ko Perezida Nkurunziza aheruka kurungika mu nama nkenguzamateka izina rya Gaudence Ndayizenga bari we yemezwa nk'umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika. Abantu benshi rero bari bamenye ko Perezida Nkurunziza arungitse amazina mu nama nkenguzamateka aca yemezwa, wamengo nta kibazo kirimwo. Bari bamenyereye kandi ko abantu CNDDFDD gena mu kuba muri ico kibanza baba bari ibikoresho vyo kwemeza marimenta nyateguwe n'ipereza. Mbere hari habayeho Jean Bosco Ndikumana na Elise Ndaye, ntaco bari biteze no kuri uwo mushasha yarigira agenwe. Niho umwe mu bahanuzi bakuru b'umukuru w'igihugu yasaba Pacifique rinahazwe nk'uko vyitangarije ko babonana bari basanzwe barigeze kumenyana imbere y'uko agenwa muri ayo mabanga. Azwi ko akora amabanga adasanzwe atumwa n'umukuru w'igihugu. Mwidondori wiwe Pacifique rinahazwe akaba yaragize ati ndabugarukirije ngaha kugira ntamenyekane, kuva agenwe mu mabanga ntitwari bwigere dusubira kuvugana. Ico gihe arampamagara ku telefone aransaba ko tubonana, rugaye twamugina. Pacifique rinahazwe akaba yarabandanije iyo ntahagira ati yansanze aho nakorera ku biro vy'urunani Kosome kw'ibarabara ryitiriwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahashitse nk'isaha 3:30 udukorana bagiye mu karuhuko. Yaje ari wenyene atamupolisi canke umushoferi bazananye, kumbure ntiyashaka ko hari uwomenya ko twabonanye. Twaraganiriye bisanzwe twibukanye igihe twaherukana bimwe vy'abarundi nyene iyo bahuye. Yatevye niho yabwira Pacifique rinahazwe ikimugenza agira ati sinzi ko amenya umuntu mukuru w'igihugu ashaka kugenda kuba amashikiriza amanza mukuru wa Repubulika. Urya Gaudence Ndayizeye no umuntu mubi cane, no umuntu azwi mu bintu bibi. Niwe yagirije Perezida Ndayizeye ko yashatse gutembagaza ubutegetsi, urya akagenwa ibara rizoba riguye mu gihugu. Rahaba muri societe civile mugira ico mukoze mu mwiyamirize kare n'amankenguza amateka itaramwemeza.
Pacifique Ninazwe yaramubajije utubazo twinshi, nawe yaramubwiye amabi menshi y'uwo muntu, yaranamubajije impamvu ari we Nkurunziza yahisemwo kandi basanzwe bazi ko ari umuntu mubi, nta nyishu itomoye yoba yarahaye Ninazwe. Twavanye ndamwemereye ko ico kibazo nza kukivugana na bagenzi banje barongoye ayandi mashiramwe kugira twumve ico twobikorako, ariko kwari ukumwikura. Narumva aho hantu ko hariho ikitumvikana, ubundi uwo muntu nari ndamuzi nk'umuntu wa Nkurunziza atokubahuka kumurwanya. Izina ryiwe nari ndarifise mu madosiye ateye ubwoba, niko Pacifique Ninazwe yoba yarabandanije. Akaba yaragize ati agiye nasigaye ndiyumvira impamvu Gaudence Ndayizeye yoba adashigikiwe n'umuntu wa Nkurunziza ku rugero nk'urwo rwose. Gaudence jewe sinari ndamuzi na gatoya, niko Pacifique Ninazwe yoba yariyemereye. Nibwiye nti ivyo ari byo byose uyu muntu ariko ararwanya n'abantu nzi mu bintu bibi ategerezwa kuba hari ico batinya ko azobononera. Ntitweho turamenyereye ko Procureur General de la République aza kutwurwanya, nimba azoca arwanya n'abo bandi. Najeho icana nigiye gutahura ico gihe ni impamvu Nkurunziza yatanze izina mu nama nkenguzamateka agaca andugikira umuntu wiwe ngo ansabe kumurwanya. Pacifique Ninazwe ati sinigeze nibaza ko mu bihangange hejuru habera y'izindi ntambara tutazi, ko ntaco nigeze mvuga kuri Gaudence Ndayizeye. Mu maradiyo ho narumvise n'ivyamuvuzwe ko vyasa na bimwe nari nabwiwe. Niho dusoreje aya makuru twari twabateguriye. Ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza gushikiriza kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Terera ufyona kuri subscribe canke s'abonner ni utari wafyonda ko ukene kubisangiza bagenzi bawe. Mane bahezagire, turaza gusubira mu masaha ari imbere.